umviriza rero ndakubaza ugiye ndiko ndagenda kubatiza bari batubwiye ko ari umugeni ngo agiye kurongo oya ntabwo ari umugeni ni katolika canke na methodiste libre hanyuma erayono muri abanyakirori kabisa oya ntabwo turi abanyakirori turakoze ibimana aha nihe aha ari mu kigwati ni muri komini Muhuta mu ntara ya Bujumbura yego waberewe murakoze umugabo wawe ni umusitari ufise umugabo oya nta mugabo ufise namugabwira oya namaze none usigaje ikiringo kingana gute ni gitoyi kubwa Kristo mbwira mwe mubegwa mugiye kubatizwa hageze mariage bigenda gute tubwira utatubesha biragenda neza cyane kabisa abayita ku Magara urabona ko muba mwahaturiye nako haba hahiye Imana iguhezagire ko banshije ku amen murakoze ego cyane ego naje nabatizwe kutaze kumishungwe okay ikaze mwese kuri Dunda Entertainment. Uno musi twongeye kubaramutsa kuri uno musi mushasha. Niteka rero kuba nimba uriko uratwiheza, niteka kuba tugufise kandi uri umuntu w'agaciro. Kaze kuri Dunda Entertainment. Nimba uriko uraraba ino video gira sabone nturabe video gusa gira sabone uraza kubona aho hasi ibubafu bwawe hasi ya video ibubafu twari ibubafu uraza kubona akajambo kirabura kanditseko sabone canke subscribe cufyondako ego iyo ufyonzeko urabona yuko harimo ikintu gihindutse gaca haza akantu k'akazogera ako kazogera uraheza ugaca usubiranako ukagafyondako ukazubona kuri all canke tu rero ico gihe uraheza ugaca ugerageza ukiyabona nkuko mubibona aha ntimutangare twari turenganye kw'isoko ya Ruziba twari tujabutse iyo tujabutse rero murabona twigiwe hirya turi mu kabezi tuba twegereje aho tubona Tanganyika hafi yacu cyane ku metero imwe ni ukuvuga aha turi mw'ibarabara turabona muri Tanganyika indani muca mubona iyo tuba turiko turaca uriko urabona imodokari iri kugenda gutya tubona iyo turiko tugenda mu Rumonge hanyuma tuvuye mu Rumonge tugaca twerekeza ruguru Bururi hariya I Buta muri iriya misozi ya Buta rero niyo turiko turerekeza murabona turacari ku nkengera za Tanganyika hirya hafi ya Gitaza tukaba tukiri hafi aha twariko turegereza ku Magara ariho dusa naho turiko turerekeza tugera murabona neza yuko turi ku nkengera y'ikiyaga ca Tanganyika aho ushobora gusanga imodokari n'uruzi rwa Tanganyika n'ikiyaga ca Tanganyika hashobora kuba hari metero zibiri gusa kuvuga imodoka uyitwaye nabi igahindukirana gatoya igahindukirana na gatoya ku metero imwe gusa woca usanga waguye muri Tanganyika. Kaze rero dutembere igihugu cacu hanyuma ikindi kuva aha mu kabezi ukijabuka ikiraro
twasanze ari ahantu heza hateye igomwe. Rero tukaba tubona amazu menshi ubu ariko arubakwa mu Kabezi, cyane cyane ahantu bita mu Gakungwe basha, niho igisagara kigeze. Nibaze yuko n'abandi bazoza kuhatura bahabe neza. Ikaze murabona yuko tugeze neza neza ku Magara. Zirya antene murazibona, murazibona zirya antene ngabo rero murabona haba abantu baryohewe cyane. Umviriza nawe rero hano hantu uko bahita ubwaki baravugira. Murabona yuko abantu baryohewe, murabibona. Ingo ku Magara ngaho twahageze, hagererwa ku Magara aho biromera umukeke n'agafu mahera akarira ikirenga nk'uko tuba turi bazindutse kuko ni hafi y'ikiyaga cya Tanganyika, cyane cyane mu gatondo ziba zapfuye. Umviriza rero ndakubaza, ugiye Ndiko ndagenda kubatiza? Bari batubwiye ko ari umugeni ngo agiye kurongo. Oya, ntabwo ari umugeni Ni Katolika canke n'aba Methodiste libre. hanyuma Erayono. muri abanyakirori kabisa? Oya, ntabwo turi abanyakirori, turakoze ibimana. Aha nihe? Aha. Aha ni mu Kigwati. Mu Kigwati ni muri komini yihe? Komine Muhuta. Mu ntara Ya Bujumbura. ya Bujumbura. Yego. Waberewe? Murakoze. Umugabo wawe ni umusitari? Ufise umugabo? Oya, ntabwo ofise. Namugabwira? Oya. Namaze none usigaje ikiringo kingana gute? Ni gitoyi. Kubwa Kristo. Mbwira. Mwe mubegwa mugiye kubatizwa. Hageze mariage bigenda gute? Tubwire utatubesha. Biragenda neza cyane kabisa. Abayita ku Magara. Ku Magara. Urabona ko muba mwahaturiye nako haba hahiye. Imana iguhezagire ko bashije ku. Amen. Murakoze. Ego cyane. Ego. naje n'abatego Mutaze batwishyuye. Kandi mukaba mubona rero ko abantu baryohewe. Natwe rero turabandanya urugendo rwacu. Aha turi muri bisi, ni ku munsi wa gatandatu. Bamwe bagendana amakado, eka ni benshi bagenda baberewe. Rero tukaba turiko turerekeza ruguru I Bururi. Twababwiye ko tugeze ku Magara. Ego muce muraba rero ingene ahantu hameze neza. Reka tubaha akanya murabe ingene hateye hano hantu. Mwijambo rimwe murahabona hano hantu. Icambere ni mu kiyaya c'Imbo, kuko haruguru yaho hari imisozi miremire, ariko muri kino kiyaya
murabona yuko haba hari abantu baba bahari, twaberetse yuko hepfo ya hano hantu hari ikiyaga ca Tanganyika kandi kiri hafi cyane. Tugendera ku nkengera guhakwa kugera mu Rumonge, ni gushika mu Rumonge tuza kuba turiko tugendera mu nkengera kuva aha mu Kabezi kugenda ugaca mu Gitaza ugaca ku Magara ukabandanya hose ni ku nkengera y'ikiyaga ca Tanganyika. Aha rero mubona twahindukije kamera turi ku ruhande rwo haruguru, murabona rero n'ahantu kandi hameze neza. Icambere kubera nyene hariho urugomero rwa Ruzibazi, ego ni Ruzibazi iri hafi rero y'aha hantu, ntibigera na rimwe bigera babura umuyaga nkuba, kandi umuyaga nkuba wa hano hantu ntukunda gucika cane. Ico ni cambere, umuyaga nkuba wa hano hantu ntukunda gucika narirya hari urugomero rwa Ruzibazi. Urwo rugomero rero nirwo ruheza rukagaburira aba bantu bose ubona. Rero biboneka yuko mu bantu baba hano muri kino kiyaya kugera mu Rumonge, hafi mu Rumonge, ahenshi cyane baragerageje barahashira umuyaga nkuba. Ico ni cambere, n'ahantu horoshe kuba kweri. Kandi ego aha mu Kigwati muri ku Magara, ni muri komine Muhuta ya kera. Je nibaza ko ari komine Muhuta ya kera canke ni komine Muhuta y'ubu, ishobora kuba ari komine Muhuta y'ubu. Aho rero hasanzwe ari ahantu hari amazi, hakaba amatara, hakaba n'ibyo gufungura. Rero murabona tukaba tubandanya ibarabara ryacu tugana ahahoze ari ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Niho turiko turaja, niho turiko turagana. Rero ni bimwe mu byo twagomba kubwira abantu yuko muri Muhuta rero hasanzwe ari mu ntara ya Bujumbura, ubu ni Bujumbura. Rero turiko turahamagara abantu tubabwira tuti murakaza mu kiyaya ca Imbo. Muri iki kiyaya ca Imbo ahantu mu gutera imbere murabizi yuko haba hari amatara, hakaba hari n'amazi. Ibindi iyo bikurikira mu nyuma nyene, amatara, amazi, hanyuma agacakurikira n'ibindi nk'aho kurima. Hoho murabona yuko haba hari ibigazi, ngira mwabonye ko twarenganye n'abageni, burya ubari umunsi wa gatandatu, murabumva namwe bari ku munsi wa gatandatu. Ego tukaba dufise uru rugendo rero rugenda rutuganisha mu ntara ya ahahoze ari Bururi ya kera, ariko ubu hakaba hasanzwe ari muri Burunga. Ego mu ntara ya Burunga. Rero tukaba turiko turabandanya, murabona yuko hariho ahantu tugeze uravye haruguru ata bintu bihamera bihari, gusa hariho igiti kimwe cahiganziye. Ariko naho nyene murabona ku mpande amaja ku ruhande rwo hepfo canke mu zindi mpande, ahenshi mugenda musanga hariho ibigazi. Ibigazi rero mu ntara y'Imbo, ibigazi ni vyinshi kuko uhereye hano i Bujumbura ukagenda mu Cibitoke ca Rugombo, ukagenda i Bubanza, ukamanuka ahanyene za Muhuta, ukamanuka Rumonge, ukagenda eka noneho ikiyaya c'Imbo cose ibigazi birahitaba cane. Amamesa akaba hari kubera ni mu kiyaya c'Imbo aho ukunda gusanga hashushe, harashushe mu bisanzwe, ni mu turere dushushe. Mukaba mubizi yuko ibigazi navyo bikunda ahantu hashushe.
ibigazi rero ntibitinya kuba ahantu mu ishamba. Murabona yuko ibigazi bigenda byivanga n'utuntu tw'udushambashamba, biboneka yuko bashobora kuba baraharimye mugabo ukamenga barahaheba gutyo. Ikigazi cyoco ntigitinya, kirahaguma kikarindira yuko abantu baza kugikorera kugira gishobore gusaganara neza. Niyo mpamvu rero ubona aha turi mw'ibarabara, ibarabara rigenda rigana mu Rumonge, ugaca uva mu Rumonge ukaduga i Bururi kuri province, uvuye kuri province Bururi ugaca ugana Ikiremba, umenga uhera gushika Ikiremba, hanyuma ugashika i Bururi. Hose ni Bururi rero, ukabona gushika hari hahandi rero I Buta. Ugeze I Buta uraheza ugaca uharenga gatoya ugashika ku yindi mitumba. Aha rero turi muri kaburimbi, nimba ari route nationale ya kangahe sinashoboye kubaza neza amakuru y'iyo route. Iryo barabara kandi ni barabara uriko uraraba ritameze neza, ntabwo rimeze neza, uretse gusa ku birometero bikeya uva mu Rumonge uza i Bujumbura. Ibarabara hariho igice bari bamaze gukora ego uza i Bujumbura, ariko ntabwo ushika mu Gitaza, ushika hagati na hagati. Rirafise ibirometero rigarukirako, hanyuma rigaca risubira kuba ibarabara risanzwe ridakoze. Mugabo wegereza mu Gitaza uharenganye gatoyi hariho ahantu haparitse amamashini, biboneka yuko ibarabara n'ubundi bakiriko barikazanura kugomba kurikora. Ego biraboneka yuko ibarabara, hari n'ahandi twabonye bamaze gutangura ica mbere bararyagura, ica kabiri bakaca babandaniriza ko imirimo rigakorwa. Nuko twahavuye rero tubona aho hantu, hanyuma bigaca bigenda neza. Rero iyo uriko uratembera uvuye i Bujumbura, ukaba uvuye muri centre ville ya Bujumbura ugana Kabezi, urabona yuko intara ya Bujumbura iriko irazamwo iterambere. Niyo ryoteba rizotinda rize, iterambere riko riraza, kuko niyo twagiye turaca turabona yuko ibibanza bitari bike birimwo amatara. Hariho n'ahandi rero bariko barakwega amazi, urumva ibikorwa biriko biraja imbere. Ugaca usanga rero n'ahantu heza kandi hateze hameze neza, nta mitumba ya danje ihari yo kuva mu Rumonge ugenda i Bururi. Nta mitumba nyene mibi yo kuba yaho uvuga ngo nta modoka yoshikayo. Oya, i Bururi hariyo imitumba mugabo ntishobora kubuza imiduga kugenda. Naho bita muri Honga ntabwo hamanuka cane nkuko wogereranya n'inyamutenderi. Je narahagereranije kuko iyo ufashe ibarabara iri rica ku Musaga rigenda mw'Ijenda, urabona yuko hariho muri rirare aho bita inyamutenderi. Nasanze kuri Honga n'inyamutenderi ahaduga cane, wewe bibaza ko ari hehe? Ahaduga cane ni inyamutenderi. Honga nayo iraduga ariko ntabwo inganya na nyamutenderi. Rero nagiye ndabigereranya nkuko hose ubu maze kuhaca. Rero nari nagiriwe amahirwe yo kuronka ingene nshobora gufata amasanamu. Mukamubona rero yuko imbo hadasanzwe y'amabarabara. Murabona yuko aho bamaze gukora yuko usanga ari heza. Uri rero mu kabarabara bakoze ego twababwiye ko amatara ahari cane, umuyaga nkuba urahari vraiment.
aha turi muri ca gice c'ibarabara bari bamaze gukora, turiko twegereza mu Rumonge kuri centre. Ego murabona yuko haruguru y'ibarabara hari ibigazi, ariko uriko uraraba ntabwo vyeze, ngira niyo mpamvu amamesa azimvye. Ego baratubwiye ko iyo vyeze igikinju kirya c'iritiro n'inusu gishobora kuba kigurwa hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 8 kugera ku bihumbi 9. Mugubu naho nk'iburuhukiro igikinju ca kirya c'iritiro n'inusu kigurwa ibihumbi 10, ariko i Bujumbura murabizi yuko hariho ahantu kigeze ku bihumbi 15. Niyo mpamvu rero ahatari hake kiri ku 12,500, hariho n'ahandi nabonye kiri ku bihumbi 11,500, ahandi naho ugasanga kigeze ku bihumbi 13, ahandi rero bananirije ugaca usanga kigeze ku bihumbi 15. Rero ariko aho bita imuhuta oya iburuhukiro hari rero hari ibigazi vyinshi, ni ukuvuga naho bitaba ari mu kera kabyo bararonka ivyo baza baradebereza buke buke. Hanyuma twarabonye ko hari intuze nyinshi, hari inganda nyinshi zihingura amamesa, rero tukaca tubona yuko iterambere burya rirahari. Ego naho ritari ku murindi abantu bagenda bemera cane, iterambere rirahari. Mukaba mubona rero yuko turiko turegereza mu Rumonge. Ego nimba ntihenze aho umenga twari dushitse mu Rumonge, ndabe neza ahantu umenga twari tugeze mu Rumonge. Mu Rumonge murahabona, twashitse mu Rumonge hari mu masaha 5, umenga mu masaha 4 n'iminota 5, turiko twerekeza i Bururi. Ego tukaba twariko turabona igisagara ngico, aha ni he mu Rumonge. Ego kaze rero mwese dukomezanye urugamba, mujane natwe rero mu Rumonge. Mukaba mubonera ko tuhageze neza neza kuri centre, turinjiye. Kaze mwibonere mu Rumonge. Aha twashoboye guhagarara ahantu hatatu, nako habiri. Twarahagaze imbere ya berbe, turahagarara imbere y'iyindi banke za kopeke ziriyo. Hari ibintu vyinshi aha. Rero turi mu gisagara ca Rumonge, ngaha twahageze. Aha ni mu Rumonge mu gisagara. Mu Rumonge rero mu gisagara ikintu twafashe amazi, co kimwe ni keke. Harabaho ikeke z'igihumbi kandi ziryoshe. Ikaze rero mwese muri centre ville ya Rumonge. Ikeke rero yo mu Rumonge, ikeke y'igihumbi, ni keke kandi usanga ari nini nkuko muriko murayibona. Ikindi ikaba igizwe n'amamesa menshi kubera nyene amamesa mu Rumonge usanga agize
wewe wakwibaza ngo n'amamesa agize keke oyaye ndababisha ego muramaze kumva yuko mu mamesa bashobora gukoramwo n'amabenye ariko je nibaza iyi keke ko idakoze mu mamesa ikaba ikoze mu mamesa naho baba barayagize ikambiri ego tugaca tuva aho rero tugenda ego tugaca twerekeza muri interiyeri ruguru ego nankeka rero murabona yuko abantu baho baba bari ku kazi baba bariko barakora urabona bijya byose ni ivy'amamesa ego biriya bigazi byose ni ivy'amamesa bijya bigunguru byose mubona byari ivy'amamesa murabona rero yuko ari ahantu hateye igomwe mureke tugumane namwe mugumane natwe dukomeze urugendo rwacu ego rutuganisha i Bururi ego ni Bururi rero twagiye duhura n'ibiti kandi bikuze batubwira ishamba kibira ahantu nyine hateye n'ubwoba cyane cyane mw'ijoro nayo ku murango ho haba habona izuba riba ryaka ego hameze neza hagizwe n'uduti ibiti kandi binini by'imipinusi rero murumva ko amapinusi ari ibiti bagiye batera ubundi ibyo badatera n'ibiti twagiye tuhabona urenganye mu Rumonge uri kuraduga werekeza ahanyene tugeze ibiti byitwa ingongo ibyo biti birahiganziye ku dutumba tutari duke ingongo ahatari ingongo rero musha mwumva yuko n'ahantu haba hamera neza haba hari ibigazi rero uhagaze ku musozi urashobora kubona yuko ibigazi amamesa ahubwo sinzi impamvu tuyabura bigazi kandi tubona vyuzuye rero ngiri rya shamba rero
ibarabara rero icamwo rirengana. Murabona yuko nyene bari ibintu bimeze neza. Za ngongo rero nizi ni ubwoko bw'ibiti usanga bihari nk'ibiti vyo mw'ishamba. Nizo ngongo rero tugenda tuvuga, nizo zizi. Hariya rero hejuru ku musozi ingongo ziba zihari, kandi mwabonye ko n'ibigazi navyo biba bihari navyo, haba mw'ishamba biriyo. Ego ibigazi birahari kandi ni vyinshi. Kaze rero mubandanye muri kumwe natwe. Aha twari tugeze ahantu hari abantu, amamariyaje muri iri shamba nyene, abantu baraza kwiryohera nyene bakahifotoreza. Hamwe hari vya biti twababwira vy'ingongo, ugasanga nyene kubera hari ku munsi wa gatandatu, kubera haba ari ku munsi wa gatandatu, igihe cyose barahaza nyene bakifotoreza. Ahantu n'ahantu baba batoye hameze neza. Hariya ku mitumba haba hari ingongo, vya biti ni ubwoko bw'ibiti biba bihari. Ibyo byose rero bitwereka Burundi ngene ari bwiza. Kaze mwese mu Burundi. Mu Burundi ni Burundi bufise ibibanza bitari bike vy'iratiro. Ivyo bibanza rero bikaba bigize uturere twinshi. Ibibanza vyo mu mashuha usanga ari vyinshi navyo. Mashuha mu Cibitoke akabayo, mu Rumonge hariyo, I Bururi ari, tumaze kumenya ahantu hangahe, hatatu I Bururi. Ego hariyo hariya mu Rutovu, mu Rumonge, n'ahantu bita nyamba bahita gute, Munyagwaga sinibuka. Hari naho amashuha kandi akaba ari no mu Cibitoke ca Rugombo, ubu ni mu ntara ya Bujumbura. Ego murumva kandi yuko biba ari ibintu biba biryoshe kumva. Ego Imana ikomeze rero ibayoborera kuri Dunda Entertainment, mugaheza mukagumana amagara n'amafaranga. Muze rero mugumane natwe, iyo tugiye turaza kugerayo neza n'amahoro. Murabona ko turi muri bisi.
muramaze kumva rero yuko muri ibi bice akunda kuba naho hariyo abantu basekura ubuvamo bakabuzana bakabushungurukana ibujumbura tukaburya, ibitoke ubumara amasenge murabona nabwo ibintu birahari ntabwo bibuze, birahari ibintu. Ikaze mwese tubandanye turyoherwa namwe. Murabona ibitoki birahari, ibigazi, abantu barahaba, n'ahantu nyene hagendwa, mu Burundi haragendwa. Nababwiye aha rero naho twari tugeze I Buta. I Buta urenganye gatoyi urahabona imisozi kandi myinshi, imodoka ikagera aho igarukira itarenga. Abantu rero tukaba duparitse turi ngaho turindiriye, nanje nkaca mba ndidugira ku gatumba. Ego murabona rero yuko ya mikaratusi dukoresha hari amakara n'ibiki iba ihari. Ego ubu naho twageze ahari imikaratusi, ahantu nyene hameze neza ateye igomwe. Gasingoma gufotora. Ngahariya rero haba ari heza. Ikindi nuko muri Bururi abantu bahaba ntabwo ari benshi cyane uravye ugereranije no mu bice vyo muri Nord. Mu bice vyo muri Nord turakubwira nka Kayanza, Ingozi, Kirundo canke Bujumbura. Ego urana yuko muri ako gace ka Bururi hariya mu micungararo ya Buta yuko nta bantu benshi babayo. Baratubwiye yuko abantu baho bize cyane amashure, bamwe bakaba bari hanze, abandi nabo bakaba barasigaye muhira, gusa nta mwana waho atiga amashure, nta mwana w'aha hantu atiga amashure. Mbega umwana yoreka kwiga amashure yoba ashatse kujahe? Umwana adashaka kwiga amashure. Rero ikindi murabona baratuzimana turaryoherwa, amajambo barayavuga, bakatuzimana nyene kandi indya nyene zateguwe n'abantu beza. Ibiyeri bikaba bihari, inzoga z'urwagwa zikaba zihari. Aha bari bageze mu gice cyo kwiserva. Ino rero ukuntu bateye ntibaheza ngo bakwarurire ngo isahani bakuzanire, oya, uriyarurira. Nico kintu rero kikwereka yuko ibintu bihari, ni muci, biba vyeze, biba bihari, uriyarurira nta birebire. Ego murabona yuko abantu biyarurira. Rero umaze kubona ahantu biyarurira haba hari ibintu bagaca bakwakira. Uhejeje kwiyarurira ugaca ugenda ugasanga bagushiriye ico kunywa harya uba wicaye, baje kugushiriraho ico kunywa. Amajambo agaca avuga nyene kurya ko mu migenzo nyene y'ikirundi, mu kirundi cacu. Ugasanga nyene ni ibintu biryoshe, bagakora nyene nk'abize, kuko rero mu ntara ya Bururi nibo bantu ba mbere batanguye kumenya iciza c'ikaramu. Namwebwe murabizi yuko mu ntara ya Bururi habaye abategetsi benshi bagiye barongora igihugu, uhereye kuri ba Bagaza, ba Buyoya, ba Micombero n'abandi benshi.
I Bururi rero umenye niyo bariko barashushanya igihugu c'Uburundi, nko mu Kirimiro bahashira amahonda n'ibindi, i Bujumbura bahashira urufi, Gitega kandi barahashira n'ingoma, Kirundo bahashira amasaka, mu Rutana imisigati, ego mukaba mubona rero i Bururi naho bahashira ikaramu. Niyo mpamvu uzobona imitumba myinshi ya Bururi nta bantu bayiriko benshi, oyaye nta bantu benshi bayiriko, kandi n'abayisigayeko bakubitirwa kwiga. Rero uramutse ugenda kugendera abantu b'i Bururi baragutamwo bakaguha n'inkoko, inkoko yose. Hanyuma mu migenzo y'abantu b'i Bururi nuko iyo ukoyeyo umugeni vy'ukuri barakuzimana kabisa, ukavyumva barakuzimana, hanyuma bakanakugabira inka. Niwo mugenzo wari uhari, ariyo mpamvu duhejeje kuzimanwa twaciye tuza kuraba inka bagabiye abo twaherekeje. Ngiyo inka bagabiye uwo twaherekeje, inyana nziza kabisa, bayita umushikira kwima. Ego ngiyo rero, kubera nanje nari nkumbuye inka, inyuma yo kubona iyo barayiyobora isubira aho yari iri, nca ndayikurikira ndagenda. Kugira vyose yangereye vyiza, nahimawe n'umutoni wiwe. Ibyiza byose Imana igenda ikora barabikengurutse, nanje nca mba ndigira kuraba inka mu ruhongore. Ngiyo ishuri nziza iteye igomwe, ishuri nyene y'amahoro kabisa, itekanye. Ego ziba ari nke mugabo ziba ari inka z'isuku. Impamvu zabaye nke n'ukubera nyene bo leta yategetse yuko inka zitakirisha, baca babona yuko bozigurisha. Nayo ubundi nta munyabururi yogira inka nkeyi vrema, canke mu Mugamba, oya. Ubu vyarabandukiye rero, ubu basigaye bafise inka nkeya, zitari nke barazishoye. Ariko sinatanzwe kwagaza inka, ndayagaza iraryoherwa, inka nyene iraryoherwa n'umuntu ayikorako, iranagufyeta ukaryoherwa. Urabona aha yarizanye amazuru, ngifyete kamera, ndabira. Inka nta nzigo, kandi murabizi inka naho bayigereranya n'umuntu, inka irafitaniye isano n'umuntu. Iyo umuntu avyaye akabura amaberebere, baca baza kuyasaba inka, bagakama inka, amata y'inka bakayashira umuntu, hanyuma umuntu agakura neza atangorane. Umuntu rero arafitaniye isano n'inka, niyo mpamvu ubona inka iheza ikiyegereza umuntu, ikanamufyeta, ibona yuko umuntu ari umuntu mwiza cane. Kandi nivyo, uretse yuko abantu bahindukira inka bakazikerera bakazirya inyama, ubundi inka zikuza abana. Hariho igihe umuntu bwiwe atoshobora kwikuriza umwana yabuze amaberebere, inka niyo ica iheza igafata ca kibanza c'uwo muntu, igaca iba ariyo ikomeza. Tuvuyeho rero twaciye twongera dufata ibarabara bwije, tuba turiko turaza nyene burangira bwije nyene, tugera Rumonge ari mw'ijoro, tukagaruka tukagera i Bujumbura saa 5 yageze, saa 6 tukaba tugeze aho dusanzwe dutuye mu Gihosha.
aho Dunda Entertainment ibarizwa. Ikaze rero mwese, nta numwe asigaye inyuma, oya mugumane natwe, twababwiye nimugire sabone. Imana ikomeze ibahezagiza ibyiza byayo. Mwari kumwe na Ndikuriyo Merance Nayise. Mukomeze rero muhezagirwa mwese, Imana ibahezagire. Bye bye. yagumyeho n'ubundi